Ya guys mumeze mneza muri fresh je meze good kabisa ndashima Imana. Ibazo no musore mwarimu mukumbuye frame. Tumaranye igihe ni wa musore akunda Natasha kubi. Wa musore yaronka amahigwe Natasha yavuze ati akino umuntu amufyeta mukwaha caritanganiza ati wana je mu kufyeta rero jewe nije nabizanye ivyo bi. Deja Natasha chamwita fyeta njari kwita fyeta kabisa. Ego ni acamutazizi acavuga ati we witwa fyeta. Rero guys numufana wa nimba uri kwa dukurira gukunda Natasha we numusonje no musore gukunda fyeta ni aje Fresh papa. Ya ramutsa ba Sinzi uko no bivuga mbone nk'umunezeri wanje kuko mperuka gukorana ikiganiro nawe wekera papa Kanyamoji ariko je kintu kimwe no kubwira giwa waransomba izina no kuri kwimara ya gipeti tuzosanga mu misi mike hari abaririmbi bamwe azosumba hit nga kuko afise papa wiwe azwi afise na muyomba wiwe ni muyomba ni papa we mukuru ni babake mdogo nawe nazwi nawe nyene azwi na mzee alikuwa nani alikuwa mguruguru mzee zamani mzee wanje yakora ku macuniro jewe mzee alikufaga muno na 94 nazaliwa ariko jiska nkwije imyaka nka 10 naragenda ku macuniro gutora inyama za gusa bavuga ati wewe umuso wawe urumva nukuri yubahe twaramukunda cyane urumva kumbe ibintu bifisiyo iyo biva mzee babu yangu naye yarazwi ku bintu byo musamba ariko ababu yangu afite umugore mu Rwanda sivyo afite umugore muri Kongo muri Tanzania yani ariko arasema hivi kila inchi ndahashira y'umugore tena akikuoa akikuoa mzoea kwa mambo ya nayo njogisiko kidumu East Africa usarafise umwana n'umugore babu sasa alikuwa wanakuoa anafana kuzia rupango anakujengera nyumba tukubwira ati pambana jiju. Mbona alikuwa bosi babu yako? Alikuwa vizuri. Sasa alikuwa kama mrefu sana. Mimi ngakuwa kama mrefu. Mimi alikuwa ananiambia wewe uri mugufi cyane kuri sokuru wako. Kumbe bifize. Alikuwa anapita fast piko fast kwa anapita alinda kunama. Mama kiama. Mamilango mingi alikuwa fasha. Unaona? Tumwite Goliati tumwite. Yago kwa Goliati kwa kama msumari. Mimi niko munene. Alikuwa ni kafimbo. Lakini kwa mademu ilikuwa shida. Alikuwa ni mashini mzee, alikuwa nimesha. Mbo urumva rero je ndashima Imana kubona nkiri muzima cyambere. Kubona tugihumeka ko urabona ibintu ko biraca hirya no hino ni ibintu birebire cyane ariko byose ni gushima uhoraho reka ndagushimire nawe kuko warangwaniriye waragerageje uburyo bwawe bwose gushikana ndashika kwa Natasha bari je n'ababeshi bakunzi bacu yatari ku no mugabo niwe muntu wa mbere je natangiye gukorana nawe ikiganiro niwe niyo bwari bwa mbere mfata micro ngenda imbere y'abantu koresha umwanya niwe yatumye jewe shika kwa Natasha ndabigushimira papa Kanyamoji. Asante sana Starboy nawe acaruhira Imani kongera abandi hama Starboy nawe acaruzuriza arashajya ruzi wa jina ni Dollar Boy Natasha ndakamuye Natasha guhaye izina muho ni tegeko ribarifashe ubuwanye wemere rirafata igisabo yego shita tubwire rero kwanza hari abantu kera ukija kwa Natasha wari utambuka neza ariko wari abantu bakubona utambuka ni Bekire nubu ufise ibekire vyage turigera tubiyaga ko ivyo bintu vyagenze gute ibi bintu ni ibintu birebire mbo bama bavuga yuko ikintu kibaye iba ari umugambi w'Imana kandi n'igihe vyaba ntavyo nari niteze ariko ubu ndabishima Imana uko vyari bimeze kera nubu kuko ngomba nkwiza imyaka 2 ko ndibuka nagize isanganya muri 2023 muri 2023 urumva yuko ngomba mari imyaka 2 sasa gusa ndabishima uhoraho kuko ni circuit yamfashe mu bisanzwe ndi ku kazi nyene kuri Hotel Club du Lac Tanganyika wala boss wala namba niyo narindi hama muyaga nkuba uramfata usimanira kinga naragiye no muri koma mazi imisi 3 koma navuye muri koma mazi imisi 3 kabisa urumva ni Imana yonyene yatumye ngaruka kuri nosi ndabishimira Imana kandi nkashimira
n'umuryango wanje nkashimira n'abantu banyitayeho nkashimira sana la boss wanje Natasha Burundi kuko ndakubwiye yuko ya je nk'igifatwa na circuit aho ico gihe yari mu Butaliyano yarabuze amahoro gushika naho bakubwira yuko hano yaramarira yaguma mfukamira nsenga ndabimushimira la asenga cyane gose ansengera basi yego yafukama agase hari n'abantu bavuze ko yarakwitayeho cyane uburyo bwinshi bwisofye cyane hari abantu bavuze ati yaramutanze kafara sije cyabasani sasa cy'abantu bama bavuga yuko abantu bareke bavuge kuko abantu ntibazoruha kuvuga ko abantu n'abantu tu abantu n'abantu kuko usanga bari baravuze nawe ugasanga waravutse kuko nawe ufite umubiri n'amaraso twese ngaha dufise ibyo tuvuga kuko nawe bafise ibyo bakuvuzeko rero nico gituma bama bakubwira yuko ntuzocika intege kuko Imana yaturemye iriho kandi zo kwamaho kabisa Natasha nikishe Natasha kuri jewe canke ku barundi Natasha ku isi yose Natasha eka ndabivuge mu Kiswahili yani wanasema Natasha ni kilio cha jamii kilio cha jamii mzee yani nawe uko ni kilio cha jamii urabona hari umuntu ubona ukavuga ati uno muntu kubera iki natevye kumenyana nawe jewe iyo Natasha twaramenyanye kuva kera sinkubeshe koresha umwanya jewe muri uno mwanya ndari kuba mfise umuduga ndari kuba mfise parcelle aha mu Carama kuba mfise inzu nziza akugabiye angabiye ndetse nubwo atangabiye amafaranga gusa noba nkuye iwiwe aho nkorera iyo twaramenyanye hakiri kare jewe fyeta mwene ngenda banga kicawa Natasha nawe uri mwene ngenda banga muhungu ajya narinjiye mu muryango ndi mwene ngenda banga muhungu wa Natasha Natasha bakere yitwa ngenda banga none reka naje ndi mwene ngenda banga naramaze kubinjiramo ndi mu muryango muhungu ajya kutoka ndosi hajya muri club kutoka ndosi tokiani bazohamagara igipolisi cha hapi nizo kizonkura hajya kubera iki amakosa noneho rukora birashika kuko jewe ndo muntu cuisine ukora muri cuisine nkora muri cuisine ndateka urumva ushaka ibintu byo guteka bisomeaga yani ni ule ujuaji wa Kamenge Kinama unajua tu wa Kamenge Kinama sisi tunajua pika yani nambe bana nasio unahora uteka nintuze pizza ni bayiteka wa mugabo barayotsa wa mubona barayotsa none kugira abayotse bamanza kwigira pizza ega wotsa ikintu pizza iva mu farini sawa umaze kuyikora mu farini ucisha mu mashini ukayibumba neza maze kuvayo ukacwisuguma kujya kwicapa tukasiga kwisosi bivana na pizza ubukene ko pizza ni ubwoko bwinshi rero ushaka pizza margarita speciale pizza igamini waye ngoja narageze kujana Pax muri ville ko diaspora ko ari tubebaye komse fatia ma VIP sasa acavuga ati komande bageno babaze bakarita meni tukasoma nikona kana hakuna vya pombe hakuna vya basi soda ipo lakini naona vitu vya maji nikaambia bwana kaonesha siku niko na ito kama ni shigani na vya kudamini nikaona pizza nikasema acha nikule pizza au jawahi kula nikagusa pizza nikoacha iwa hii ndio pizza nataka na Pax akasema yeye anajua hivi nyene acha batuletee nani ile ji kakirauri kamoya ni 20,000 kakirauri kamoya mzee 20,000 kisha buzito aye sasa Pax kamuponyoki kama ngika mubatu mani bitoto bibosi ko VIP ikamwangika kana ariko nakora ibiganiro meni kwasi yakiya kuwaka nari TV nakorera ku bwa mbere sasa ile pizza bakarita tukona peko ko bizino kasema kia Mungu bizino nje tulikomanda banaitaye hiyo banaita capricciosa bizino kia Mungu kura pizza igabika dushinde tuvumengo kini bitu yenye
apana biravana n'ahantu kuko hari ahantu ugenda ugasanga nk'ivyo bizina uvuze ugasanga bimanze nk'ukwezi kose biri muri frigo usanga ni handi baguhaye ikintu kaca kikunanira ukasanga mu kanwa kimeze ukuntu ariko kuri club na pizza na ile pizza muri ndani ya tunanega turi rentré nabi mbo kuri club cuisine yaho niyo mu Butaliyano kandi ni furu yo muri ya pizza siza furu sanzwe menyereye mbo ifuru z'abandi usanga ari zijya za electric sawa ariko wewe usanga ari izi inkwi nizo tukoresha sasa unakutanaga pizza yake imewivya kwa chini na kwa juu na ukasanga pizza yo muri club itandukanye niza handi yani uriye pizza yo muri club uburiye pizza yo mu Butaliyano kwa Bataliyano nibo bazanye pizza oya simubeshe uriye pizza yo muri club Dilac Tanganyika uburiye pizza yo mu Butaliyano nje ndabikubwiye kuko nije ndazikoramwe ndazizi niyo umutarano amaze kuyigira yumva none rega meni dufise niyo mu Butaliyano ariko nimwe kandi na nyene no Mutaliyano none wumva sawa ivyo reka tuvyo ariko uyo munsi rero reka facture bazana mimi uko na jamaa nalipa kama ni 80 combien mimi nikwambia monsieur hitu tukudame ubunure afazagenda kubunure wa mire bunure na wala kujazia nikasema hivi tu siwezi unasikia sasa feta ego sasa reka ivyo tuvyoze ivyo ni ibintu byo tumengo tuko tubatera uburoho iki ariko Eza wababwiye je umukire azogira iyo pizza nari hari n'indi pizza nigeze kujya ahantu jewe ndabona diaspora ngagikuya Emery akikujaka dafukana baba ku Club Dilac nasi Club Dilac bitu bisana biko mweshere biko mweshere soda ninga soda yapo ni 5000 soda ni 5000 urumva wewe ke fasi ifana nibi rega hariya tanduka ikibanza akayaga kumubona Natasha we kumona Natasha kufranga kama hizo nazanani mwenderere bitanu uteza kumubona bo hari giye utubirana ukamubona nije natwe turashobora kumara ukwezi kwa tutamubona na ndoni mabuja aki Natasha ufite yani branding nka Diamond yani manina brand yani Natasha ni big brand yani imuzi zo mubona no munsi no munsi cyuzo mubona nejo cyuzo mubona na hinjaje yani afisi impuzu ngira ngo ayambaye acabika sasa Natasha ana change n'abafuaga yakivua na tu oya Natasha nti mesuri afisa abakozi njojo yo kumesurira gute okay reka ivyo tuvyoza ariko Natasha hari umuntu yigeze yitwa Nshuti ya Bose ni manager wa Monia Flair yavuze ati Monia Flair she's the queen of Buja Flavor warabibonye iyo post warabibonye narayibonye nigiki uwo mubwira Nshuti yangu agenda kubaza kugira ngo ube umuririmbyi wa mbere mu Burundi okay barabiki amahit afise hit zinga imone akuba DJ afise hit zinga Imbana Mokenzi Bana Linoji sawa turagiye Fizo Ilevre Fizo no muntu akuze kandi afise izina turamanutse yaririmbanye nande kandi Mokenzi uwo Mokenzi afise izina ringana gute nga mu Burundi Mokenzi umujuru mbe hajya apana umviriza papaji muze mutandukanye izina ry'umuntu muze muraba n'umuntu muhizina ariko gasha woza kumbwira raba kwanza manager wiwe woza mwire kuri uri manager nkawe ukambwira ati nguri manager ngo wa Wiz Designer we peke haujafika fasi kwenye urachari ngaha hasi ama ngushaka kuba manager w'umuntu eske wowe ivyo bintu je no vyumva nkabitahura raba kwanza uyu ariko aravuga Nshuti ya Bose afise iki nigiki ajejwe iki afisa amaranga na gute muri account manager bavuga ngo nta mahera gute nibisaba amafaranga bisaba umutwe ego bisaba ubwenge sawa none umaze kumbwira yuko uwo Nshuti ya Bose rego uraraba kwanza n'umuntu avuga ico kintu ukaraba point y'umuntu kwanza apparence yake genda urabe kwanza nka manager rafu afise izina n'umwana muto yani nta mu journaliste n'umwe atamuzi rafu ndabeshi cumbwira rero izina rya Rafa n'izina rya Nshuti ya Bose
kwanza ngomba ndakwereke ngomba ndagutsindire kuba manager kwanza amasha twinjira ku baririmbyi sawa ndagutsindire kuba manager ikikwereka yuko Natasha yahejeje manager wiwe arishoboye ananjala nakwambilisha ukweli kingine nacho yani mramba wale abasha je nkunda kuvuga Igiswahili kupanda bisi ni kitu kawaida kurira bisi ni kintu gisanzwe kuko taxi kutoka mu vile na Kamenge ni sami arashobora kuvuga no munsi reka nsubire muri bwa buzima bwa kera reka nurira kabisa Natasha ari kura bisi none Natasha musumba mahera yarayigiyemwo ariko yararinda Lolilo aramaze kuva yuko yuriye yigeze kuri bisi Lolilo yamayurira amataxi velo reka tugende rero Lolilo tubyihoze ico ni kindi kiganiro okay turagiye ndakoretse yuko manager Rafa asumba izina inde nshuti ya bose ujya si manager bro muze ujya ni nk'igistati yashize hajya ni nk'igistati uyo si manager ora bazi wewe muze muraba ibindi bihugu aba manager usanga ari abantu babamanya bameze bien sana bafise izina imbere yuko umusani wamenyekana umu manager abazwi uwo nshuti ya bose twaje kumumenya kubera nde kubera nyene uwo Monia Fleur na Monia Fleur basugira no muririmbyi rega baje kuyigurisha ndabikubwire neza ubimenye baje kwigurisha kugira ngo tubamenye harakazi bari basanzwe bakora apana kuburirimbyi bari basanzwe bakora rero toce tubamenya kubera baronsa akazinda yani ntibararonka n'izina baracirondeza kuko wowe wambwira yuko umuntu amaze kuririmba umwaka umwe akaririmbana na Fizo Ilevre Fizo n'umuntu wa bose ujya ushaka uburinde uwe gusa umubwiye mutama wanje namarira yawe gusa Fizo acakumva je neco namukundira ujya mutama namarira yawe gusa acakumva acakubwira ati dukubite hit Timoni ale yaramuriri Alilia yararize yaragiye imbere yiwararira none wo mbiro kuri umustare gute umbwira ukacumwira ngo niwe mwamikazi y'umuziki mu Burundi eske uwo muntu yabivuze ubwonko bwiwe burakora neza none umwamikazi w'umuziki mu Burundi ni la boss nta numwe azigera mukoreraho kandi nta numwe azigera azi imbere yiwe no hejuru yiwe ngira ngo la boss ni yagenda umuziki mu Burundi uzocugira futi uzocufutika simubeshe papa gire reka nkubwize ukuri genda urabe kwanza aho Natasha abasindira bose wenduli nivyonga reka ndakoreke aho Natasha abasumba bose ngenda kuri IG urabe aba followers bafise nabo Natasha afise aho gusa nzoba nagutsi biravuga yuko yaba boostinze Natasha baba bagende ba boostinge nabo nyene none igenzi raciyemwo urayizi nundi arayizi ndibaza Natasha siwe muntu wa mbere azi gukoresha ngaha internet nabantu benshi bazi gukoresha nibagende babarondere babwira ati shaka mundugiriza aba followers rega bajya uzo Monia Fleur uri kurambira osanga giwa amusumara aba followers afana uravyanze mutumukuba kwako apana kwa fieta mani jengo mandakubwire yuko rega urashobora kuraba none gasho wotalambia mutumukuba umuntu areyanyi umuntu afise umubiri nk'ikidasha primus ino hejuru hasi ucuvyumva nawe ino hejuru ariko muziki sitaye muziki ntabwo mani umuziki ubanza kuraba kwa rega ugiye kumuririmbya akomeye arabanza karaba kwanza visage akaraba kuno meze raba kwanza reka kwanza nkwereke Natasha kuno meze nzanira rero abaririmbyi bose babarundi nga ubanshirire nga chumgira rero ubusana Natasha na biskuiti namshinda kujikatia mpaka murowekeye waroweke biskuiti ndo anakula sasa unamsikia mtu yani anaoga maziwa unaona anaoga maziwa anajipaka nini asali anajipaka asali ndo mafuta yake angalia mwili wake uko na tiler shit Natasha yaragiye muri Wasafi kuriria Diamond akamukwepa ajawahi iravugwa ariko la boss ajawahi ndakubaza hagati ya Diamond na Fally Ipupa ninde afise izina Diamond na Fally Ipupa Diamond ariko koresha umwanya wewe burya cengira ngo no musi woba wacomye na gake oya reka Fally Ipupa na Diamond ninde afise izina
oya jeshe kankwereke jewe rega umbajije je ndakwishura ko no nshobora kugusigura nka wewe je no gusigura ati Diamond ko no followers wewe wambwiye Natasha afite followers benshi kuri Instagram na Facebook afite followers benshi ariko Diamond YouTube yake abafite followers kure na Falipupa nivyo Diamond anamushinda nivyo na Instagram Diamond anamushinda na mbali Falipupa sawa Diamond afise abana yaramuye ni benshi turabizi ariko Falipupa sawa tugende buhoro buhoro gusa Falipupa ni wazi umuziki gusumbya Diamond kandi no umuntu afise izina nta numwe atamuzi ujya ari batamuzi nkande je umukozi wanje nta muzi nagiwa waramuzi Falipupa kandi ngiye ni wawe muransanga bako baratamba n'indirimbo ya Falipupa reka nkwereke rero ucumwire ko Natasha yofata indege yiwe akava ngaha akagenda muri Wasafi kumurira Diamond je Diamond ni giki Diamond ni iki we zombi sawa sielewi pole umbiriza auja producteur umbiriza ngomba nakubwire ngomba ndakubwire nejo bundi Natasha arinza vangaha nuko aba yamaze guheza ibiganiro n'umuntu agiye gukorana ico kintu Natasha nagenda kurira bro tajiri aliyaji tajiri Diamond ashira amafaranga yiwe ngana Natasha ashire ngaha ndakurahiye Natasha usanga musumba Diamond imagine umuntu yahaye umukozi wande wa Diamond yamukubise inoti yamukubise amadolari yaramusheshe $500 si $500 wosanga ari $5,000 yamuko pap estukizi yararize avuga ati nimba je hari umuntu nari bwigere mbona uyu mumamu uyu no muririmbyi kazi kabisa kandi ngiye kugukorera indirimbo igiye kujya hit mbe yarasisiyo akanyuma warayumvise kanyuma niko kabi urakazi ako kanyuma niko kabi ndo maana nakwambia sasa Natasha ni kuva ngaha alitugana Jaiva lakini sasa baba nishatizama Natasha siri na kuibia nishatizama Natasha baba ule mami kona nyota ngumu sana jua sani wote washaimbana nao si ala kusema yani nishaga kosa tofauti ya Natasha na Diamond yani Diamond akimbana na wasanii wa moja wanafanyaga ni Burundi ana muziki na wasanii wa Burundi wewe sasa Natasha yeye ni mtu mwenye yuko kalme sana hapendaji maneno yani Natasha no umuntu atavuga cyane sasa acecetse wewe rero kubera mu mutinya kubera mubona yuko ujya mu mama ntako two kuna twobigenza umwegereye arakumva kana kagwa collab sasa akaraba rero nga location tuzikure rega mwebwe rega abasani bacu nga location zabo ni imwe uzosanga ubu hano biharaje ni hariya kuri Van Beach niyo biharaje dabesha kwandika tubana niyo biharaje sapeti yangu niyo biharaje ariko Natasha ava ngaha kagenda muri Tanzania akagenda Kenya akagenda Uganda urabona difference y'abaririmbyi nico gituma bose batinya kugirana nawe collab Natasha kifana collab anakufinya anakupondelea anakuikalia alimushindaga wako sikia aliingia pale Malkia alimfinya na Fally alitoka hapa Burundi akasema mama unajua kabisa yani koga sija alimkatikia mauno kwanza akampatia huko na kule akamuongeza ya Falipupa alisema nikoga sijawahi kuona mauno kama we na mauno alifikiliwa akuonaga we Natasha baba kwanza naambie sasa kila muyakore mu Buganda cyagenze gute ko tutabonye amafi papa nimba hari kintu nari niteze mu buzima nzobazwa cyari iki cyambere kwanza ngomba ndakubwira nasanze aba promoter mu Burundi muri nzigo muri shari yani mwebwe sizi ko nona bivuga yarapostinze ntacyo atabimye kandi abantu yarabaronse kandi abantu baraje ariko nta numwe yigeze ashira ku kiganiro kuri televiziyo yiwe ariko ibintu bya M23 muko murabishirako ibintu bitabaraba
ibintu bitabaraba mko murashirako wewe ni wamushirako ibintu bya mushirako ariko igitaramo cya Natasha naco wigeze ushirako je sinabonye ama video none gasha wo yabona gute waraharondera yabura ko je nganda yujuje ko ndayafise ga ni warandungikiye ndakurungikira harayo wansavye ndakurungikira sindo ile ndole unafiki tena huyo unajua maana kia share mimi najua share sasa probleme yenu sasa mwe mnataka mtu awalilie sana japokuwa mimi nikikupatia kitu unaingiza utaingiza ni dola yani ukitia kwenye YouTube yako ni dola unaingiza yani mimi nikupatie yani mimi nikupekenyeye wewe umeze abikuwaje hivyo wewe nitafute na mimi nikupe nitafute na mimi nikupe sasa igitaramo cyagenze neza cyane mwanka mwemera igitaramo cyagenze neza cyane mbe hajya ngaha Siakeza Net siyo mwemera sana yuko ariyo ikunda kugira ibintu ngomba mbaze hajya Akeza Net mbe hajya bafuye ikina Natasha Akeza bafuye ikina Natasha barigega babifana babisangi nta n'umunsi numwe ndigera mbona Akeza Net posting ikintu cya Natasha hano umunsi numwe ariko umara kubwiza ukuri Natasha mwanka mwemera mureka kutamupostinga mubireka Natasha zobaho kandi azokwamaho hagati gateretswe n'Imana nikigera kahindwa n'umuyaga ngomba ndabikubwire petit frère wawe sio mwemera ngaha mu Burundi Landry Promoter sio mwemera ndamwemera nukuri ko Imana je hajya yo mvuze ikintu ndakivuga jewe mimi maisha yangu sipendagi niwe mnafiki petit wawe afise izina kandi ararifise ariko ni njyajya ni mnafiki sako jamaa kia Natasha kitambo iko wapi sasa Linoji rega probleme yenu mwe mwikura ku bugari mukagenda kubiharage hurum wote jitoa kumkeki uwende kuko ugende ku nkore je ahantu uzobugiye ni nko kumwira ati jewe fieta mve kwa Natasha ngo ngende kwa Mona Warda nzoba ngiye tutabeshanye ninde musani no genda ko nga mu Burundi asumba Natasha nta numwe asumba Natasha inde mumyi be wewe warigeze kumbwira twageze kuyaga ntuze ya Dramatic be ubuho muvuga ku iki Dramatic heri hali jewe nubona igituma je nkukundira wewe ubaza ibibazo byiza papa nubona hari abaririmbyi ngaha bashake basubiri iwabo yani basubire he iwabo yani apande kabisa aende kwao kule milimani aho bavuye mbe haja Ferdinand ageze he mana ageze he ikikwereka yuko abaririmbyi ngaha mudafise inguvu yo gukorana collabo n'abaririmbyi bo hanze ari umwe wenyene atawundi afise inguvu nkiyo ni Natasha wenyene nasabye nazipiga kanchachaki kuko ngaho ndakoze ugomba unyinjize kuko ninjiye uzobushaka kumvyonga papa gusa ngomba nakubwira ijya ndirimbo bakoranye na Eddy Kenzo ajya amafaranga yego Levre numva ati barayimuguriye ariko ijya ndirimbo barayononye kandi ijya ndirimbo yatumye ujya mu peti n'izina giwe rigwa ego eka tuvyemeranye neza niwe muririmbyi wa mbere ngaha mu Burundi afise ama views menshi ndabesha niwe wa mbere ariko niwe muririmbyi wa nyuma atazi kwambara inde Fernando niwe muririmbyi wa nyuma canke wa nyuma ari wa mbere atazi kwambara wa nyuma rega tumengo nkubu dufate wewe nanje je dufate je ndo mbere wewe vuze kuri wa nyuma siko ko jewe yani nani kibanza no muha cyo kwambara iko nshatse kubivuga Fernando gendurabe video ziwe zose nta video nimwe afise mama karabaye no hamazi ya posting ari sawa reka tugende ariko bazitaki reka nkwereke mbe hajya ndabajije Fernando ari hehe Melanin Boy ari hehe Heri
heri kaga peti kagufi ya Dramati uri hehe Wiz Designer uri hehe OLG Oleg uri hehe urabona hari abapeti je nakunze ga babonye ko vyanse bacavuga ati aha nina haguma karabaye Belly Music acha yigira hehe ibura baba peti babiri bavukana bajya bavuga ati aha kabaye ndo mana baba nejo bundi ukazobona mu bupromota bwawe vyanse utanguye kuronka abantu bagukurikirana atari bajya baba nenda kimbia yani kibaki hapa Burundi tutakucheka gisi tunamcheka Lolilo tunakuwa tunamwona kwa taxi velo Lolilo pana taxi velo papa Lolilo ashaga pigika ya ata umviriza koresha umwanya ngomba nakubwire nejo bundi ukazobona ibintu vyanse usifosi acha kuko uwo Mungu uzoba atari uwiwawe uwo Mungu uzoba atari uwiwawe sawa angalia Fizo yabimenye ujya mutama ashagize icyaza cyaliona hapa nikibakia kwa baba peti rero nabo yasigiye imbuga si yale aba bana bacu ni kuri kuma abana tori twiteze ibintu vyiza Dramati yarambabaza n'umwana yarageneza tatizo aba bana baciyo baronse izina baca bavyimba bakaca berekana ko bahejeje abademu hirya no hino bakabavuga ba diaspora bakababesha bakajya amafaranga abana babandi amazina yabakaca futika leo bakwa anatato kama ni ipi alitoga ni ipi yo ipi warayumvise Dramati uzi ndirimbo zingaye muri rya ipi Chesi nivya ipi navyo ushasikia sasa ndo maana nakwambia peti bishakatala nabihe bagende muhira atuliye akulebenye Natasha ariko ntazigera heba afisa amafaranga bro umunyamafaranga wewe ihoteli yiwe umunsi umwe wonyene ugaburira umuryango wa Satbi ndetse nabuzukuru za ba Satbi nje ndabikubyiye feta oya turafise ngaho Vania Ice hamwe na Bernice wewe utorana Bernice fise Bernice hamwe na nani kidemo kivyibushe ucari imbe na Emerson Meili Bernice na Meili sumuririmbye n'umutora Bernice nakubwira impamvu sawa se Bernice na Mokenzi nako kugumumbaza Bernice oya niwo yatsinze urumva utsi ari impamvu oyaye uwatsinze wo utoye cyenda mu compara none Bernice na Mokenzi Bernice na Sean Queen akabazo karanane oya none rumwe gusa Sean Queen Sean Queen na Monia Flay Sean Queen na Natasha la boss na noma nta numwe azigera mukoreraho kabisa feta je nitwoyaga ngo duheze ariko rekaje ndagushimire sivyo ndagushimire ariko ndibaza ubutumwa aho bushika bwashitse murumva yuko kuri feta Natasha atamuntu numwe yigera amukoreramo kanatuze apana singanye mu Burundi umviriza singaha mu Burundi nabanandi arabasumba singaha mu Burundi genda no muri Tanzania genda mu Rwanda genda hariya mu Buganda arafyonda gafyonderezaho Natasha hagiyeho sasigizina Baba Levo sindana jitani chawa wanani kwa Diamond alimupigaga pesa wanaenda koleshwa nani ya Vunja Bay Muliwahi kuiposting yemwe? Hapana. Juu ya nini unafiki tu? Alijaza Vunja Bay alijaza bango za watu wanaonesha Natasha Burundi. Hariyo mu producer yavuze hijya ejo nganda. Nuko ndamwibagiye izina. Bamubajije ikibazo ati ni wahe muririmbyi yamaze kuguhemba neza? Ni wahe muririmbyi yamaze gukorera ibikorwa by'ukavuga ati je umuntu yaramemvye neza? Umengo sindamwibuka izina. Mugabo songa mu Burundi niwo hanze yavuze ati ni Natasha Burundi niwe umuntu wa mbere namaze gukorera shakuzane na Diamond bande bose yavuze ati Natasha no muririmbyi wa mbere je yamemvye neza kandi nta nundi nzobona yuko Natasha n'urukundo canke no kwiyerekana so kwiyerekana ni roho yake nzuri yani hafungaji Natasha ni yugara arugurura akarekera abantu bose bakamwisanga
ni kwameze rero nico gituma ngomba ndakubwire yuko abo bose wazanye ni bucafu toa ntawe uzoza asumba Natasha kandi nta numwe azigera mukoreraho. Natasha no wambere azokwamara uwambere kandi azokwamirizaho idarapo ni yiwe shakuzane n'abahungu shakunzanire n'abahungu ninda musumba n'abahungu ninda musumba mbwira tugende ku mahe tukate kipindi kishi hapa nani tukate kipindi tunamaliza ndabakunda cyane shalom mwene ngenda banga